kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yakorera ikinyamakuru Ranova yarekuwe vy'agateganyo kuri wa gatatu igenekezo rya kane ntwarante. Ingingo yafashwe n'umushikiriza manza mukuru wa parike ikukira sentare subiramo imanza ya Ngozi. Iyo ngingo ikaba yasohotse yerekejwe n'iziherekeza harimwo kubuza umumenyeshamakuru kurenga imbibe z'intara arimwo atabimenyesheje umucamanza afise urwo rubanza. None ibiri muri iyo ngingo yarekuye Sandra Muhoza nibiye ni kuki abamenyeshamakuru n'abaharanira agateka kazi na muntu batahengeshanije gusaba ko Sandra Muhoza arekugwa burundu? Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugira mugishirizwe na Jewe Bertrand Ndakuriyo kazi. Sandra Muhoza umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Ranova guhera kuri uno wa gatatu yarekuwe vy'imfata kibanza n'ingingo y'umushikiriza manza mukuru wa parike ikukira sentare suramwe imanza ya Ngozi Prudence Saguye. Iyo ngingo yari yafashwe ku igenekezo rya 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ibiri muri iyo ngingo imurekura tubishikirizwa na Desire Hatungimana. Inyuma y'imisi itandatu umushikiriza manza mukuru wa parake ikukira sentare isubiramwe imanza ya Ngozi afashe ingingo irekura vy'agateganyo umumenyeshamakuru Sandra Aline Muhoza kuri uno wa gatatu igenekezo rya kane ukwezi kwa gatatu niho uwo mukenyezi w'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Ranova yashika mu muryango wiwe. Ingingo imurekura isaba Sandra Aline Muhoza kutabangamira ivyashitsweko no kwigenza neza, kutarenga intara abamwo atabiherewe uruhusha n'umucamanza afise urwo rubanza, kurenguka rimwe mu kwezi imbere y'uwo mucamanza no kurenguka kandi imbere y'uwo mucamanza igihe cyose bizoba ari ngombwa. Mu gihe imwe canke nyinshi muri izo ngingo zidakurikijwe, parake ifise uburenganzira bwo guhagarika iryo fungurwa ry'agateganyo. Tubibutse ko Sandra Aline Muhoza yaragiye gukwiza imyaka 2 afunzwe, yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwirakwiza inyigisho zibibugwanko rufatiye ku moko. Ni vyiza cyane kumesha makuru Sandra Muhoza arekugwa vy'agateganyo, ariko kandi akwiye kurekugwa burundu kuko atacaha yakoze gituma agumizwa ko ibihano byo kutidegemvya. Bivugwa n'umesha makuru Innocent Muhozi akaba narongoye televiziyo Renaissance. Muhozi yibutsa ko umwuga wo kumesha makuru mu Burundi usanzwe uri mu bibazo bidasanzwe, harimwo ibyo kutagira ubwigenge mu gukora akazi canke mu kutagira uburyo bufasha abamenyesha makuru gukora akazi kabo neza. Kurikira Innocent Muhozi. Irekurwa ry'agateganyo rya Muhoza ni inkuru nziza, naho ari agateganyo ariko hoba n'ibyo ko ashobora gutaha imuhira akaba mubiwe. Ari agateganyo rero hariho inzitizi nyinshi zigumaho, gusaba ko n'izo nzitizo zivaho akarekurwa burundu ntihasubire kuza arajuragizwa abuzwa kuva mu ntara arimo, ategereza kuja kwitaba kuri sentare buri kwezi cyangwa buri bibe kurekurwa nyene yakurekurwa, kuko navyo nyene kumuburabuza by'ubusa. Ariko hoba n'ibyo twaba turashima ibyo, twizera yuko bamurekura agakurwa kw'icyo cyeyi kiri kuri we imyaka yose ataco yakoze kugira ngo abe afise icyo cyeyi. Iryo rekurwa naho turyishimiye n'ahari agateganyo, niryo tuma twibagira uko umwuga wo kumenyesha amakuru no gushikiza ibyumviro wifashe mu Burundi wifashe nabi. Nta cyahindutse, abaturiwe baratuririwe ibimenyesha amakuru, abafunzwe, abishwe, abahunze igihugu barenga 100 n'abandi. Ibyo biricyari uko ugutinya gushikiriza ibyumviro, kubuza abantu kuvuga ibiriko biraba ko bamenyesha amakuru, kwerekana ibiriko biraba mu gihugu. Ibyo biricyari uko utagira ubwigenge mu gihugu cyawe, gukora umwuga wawe ni ibintu biremereye cyane, biremera abantu iminsi mu buzima bwa misi yose. Ni ibintu biremera n'abandi barundi bose batarekuriwe kumenya iby'igihugu cyabo uko bimeze, bitarenze guhingurwa n'ubutegetsi cyangwa n'abari mu rugamba uri kuri butegetsi, kugira ngo ubihe intumbero iyorohereza gukora uko bishakiye. Ni ngombwa rero dushaka ko ibyo bintu bijya mu buryo ko bihinduka bigahindukana n'ibindi leta ireka abantu bakore, kuko ibyo byose izo nzitizi zose igenda ishirako. Ejo bundi hari abandi bari bafunzwe 4. Izo nzitizi zose zigenda zijako zituma
ata cizigiro na gitoya abantu bagirira leta, zituma abantu baguma bibaza ingene iyo leta yobavako. Nta muntu muri leta yarakwiye kureka ivyo bintu ngo bigume biba, ariko niko bimeze uno munsi, ntako bimeze by'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi, ntako bimeze uburenganzira bwo gushikiza ivyiyumviro. Ivyo navyo bibazwa leta, nta wundi bibazwa. Umuhari n'amahoro abakenyezi n'abigeme nawo nyene urashimishwa nirekugwa rya Sandra Muhoza. Marie Louise Baricako amenyesha ko ari inzira nziza igana ku butungane, ahamenyesha ko umuhari n'amahoro arongoye utazigera uhesha mu kuvugira umukenyezi ahari hose yubahuka akavuga ibitagenda mu gihugu. Tumwumvirize. Iyo ngingo iraruhuye cyane umuryango wiwe nabo bose baharanira agateka k'abakenyezi mu Burundi. Umuhari n'amahoro wifuje guhagarara kuri ibi bikurikira. Icambere, iyo ngingo ni intambwe ya mbere ku nzira y'ubutungane. Turashimye cyane ko Sandra Aline Muhoza atevye agashobora gusanga biwe, nuko uwo mushikiriza manza yemeye ko ukurekugwa kwiwe kutazozibira namba intumbero y'urubanza. Ipfungwa rirerire kumvu zijanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro cari ikintu giteye impungenge rwose. Turakwiye kwibuka ariko ko haciye iminsi ishika 5 iyo ngingo yo kumurekura vy'agateganyo ifashwe ikaba itarashirwa mu ngiro. Umuhari n'amahoro urizeye cane ko atana kimwe kizoza kuzibira ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo. Ica kabiri, tube maso ntidusamare. Twagomba kwibutsa ko iyo ngingo ivuga irekugwa ry'agateganyo iherekejwe n'ibisabwa vyinshi. Hamwe n'ayandi mashirahamwe agwanira agateka kazina muntu, umuhari n'amahoro uzoguma ugavye cane ucungere ko agateka kazina muntu ka Sandra Aline Muhoza kubahirijwe mu gihe cose urwo rubanza ruzomara. Turasavye ubutungane bushikirizwe mu mwidegemvyo wuzuye kandi ku mugaragaro atagahimirizo n'igitsure bifatanye n'ivya politike bigiyemwo. Ica gatatu, icemezo cyo kuzokwama dushigikira abakenyezi bubahuka kuvuga ibitagenda. Umuhari n'amahoro urongeye kwiyemeza kuzokwama ushigikiye na ntaryo abarundikazi bose bubahuka kuvuga ibitagenda. Tuzokwama tubavugira kugeza tubeho ata mukenyezi atotezwa kubera ivyo yemera canke umwuga akora wo kumenyesha amakuru. Muraje kwiyumvira ko naho Sandra Muhoza yarekuwe ivy'agateganyo, ivyo vyerekana ko ibibazo bitari bike bigihanze abamenyesha amakuru n'akazi kabo mu Burundi, ukuburabuzwa no kubura ubwigenge mu kazi kabo. Nino hano rero duciye dusozera kino kiganiro kw'isoko na butaha. Cari kiganiro kw'isoko.